Hello guys, mwese muko makurikirana ETBC Sport. Uno wa mwanya wanyu tubashikiriza ikiganiro c'inkino, tukabashikiriza inkuru zigezweho, inkuru zivugwa mu Burundi, inkuru zivugwa no hanze y'igihugu, tukajabuka imipaka tugashika hanze hose tukabashikiriza ibintu bigezweho bivuga mu isi ya sport. Ubu rero tugira tubashikirize amakuru yacu, turahera mu mugwi wa Real Madrid. Mugwi wa Real Madrid murazi ko ari umugwi watakaje abakinyi bagera kuri 4. Haragiye Marco Asensio bivuga ko yo bagiye mu mugwi wa Paris Saint-Germain, haragiye Karim Benzema kapitene yo baragiye mu Barabu gukina, haragiye na Eden Hazard tutaramenya umugwi yo bagiye gukinamwo, haragiye na Mariano Diaz nawe yasohotse umugwi wa Real Madrid taramenya umugwi yo bagiye gukinamwo. Kubwo buryo rero Real Madrid yabashe gutakaza abakinyi 4 kuraraba ukuntu yo recruiter ugira isubirize abo bakinyi. Ari abakinyi maze gusubiriza, ariho nk'abakinyi maze kugura, maze gusinyisha Fran Garcia yo baje gukina kuri ruhande rwino rwa Carvajal, azaramufasha gukina kuri nimero ino Carvajal. Mabona ko ari umusaza, imyaka ikiragenda, akina inkino 2-3 akaba yavunitse, akabura abakinyi umukinya amusubirira. Rero bazanye Fran Garcia amusubirire kugira azaramugombora. Hari uwundi mukinyi bamaze gusinyisha, bivugwa ko yo bagiye gusinya vuba n'umukinyi twa Joseru yo bakina mu mugwi wa Rayo Vallecano, bikavugwa ko yo bagiye gukina mu mugwi wa Real Madrid kuri nimero 9, ariko abantu bakavuga eske Real Madrid yo igiye guhekwa na Joseru kweri, kandi yari ifise umukinyi nka Benzema arabizi. Abantu bakavuga ko Joseru yo baje nka plan B kugira azarasubirira nimero 9. Nimero 9 azaratangura nawe turamenya kubera ko ari abakinyi batandukanye ko bararondegwa. Hariho Harry Kane, hariho na amaze kurondegwa Harry Kane, hariho na Mbappe, biko biravuga ko baje gukina mu mugwi wa Real Madrid. Me ivyiwe niturabimenya, turabija ko mu mwanyuza hariho Fran Garcia bamaze kuzanya n'uwo Joseru, nibo bakinyi maze gusinyisha mu mugwi wa Real Madrid. Hariho n'undi mukinyi rero yavuye mu mugwi wa Borussia Dortmund, akaba ari Jude Bellingham, bikavuga ko yoba aje gukina mu mugwi wa Real Madrid, yaramaze no gusinya, akaba aje gukina mu mugwi wa Real Madrid hagati gufasha batama babiri, Toni Kroos na Modric, ko bako barasaza nawe imyaka ikiragenda, bisaba ko babazanamo abajene kugira Real Madrid ibandanye kuza abajene mu myaka iza, izobe ifise miri ikomeye. Miri bavuga ko izobe igizwe na Kamavinga, ikagirwa na Tchouameni, ikagirwa na Valverde hamwe na Jude Bellingham nawe ni yasinyishijwe mu misi yeze mu mugwi wa Real Madrid, yaguzwe imiliyoni 115 avuye mu mugwi wa Borussia Dortmund. Ayo niyo makuru avugwa mu mugwi wa Real Madrid. Ariko hariho n'indi nkuru ya Mbappe ivuga ko Mbappe yo bariko baronderwa n'umugwi wa Real Madrid, ariko byose byavuye ku ikete Kylian Mbappe yandikiye umugwi wa Paris Saint-Germain umenyesha ko atazokina umundi atazokongereza kontra. Akavuga ko agomba kini iyi sezo yeze kontra yizoba yaheza zoba ari umukinya ari libre acaja mu mugwi wa Real Madrid. Ariko rero Kylian Mbappe ibyo atari karahurizwa ko n'umugwi wa Paris Saint-Germain, bivugwa ko umugwi wa Paris Saint-Germain wo murekura, wo bugiye kumurekura kubera babona ko nibarindira gushika muri 2024 bo bamutakaje yo bagiye ku buntu atana kimwe abasigiye. Ariko nk'ubu bo mugurisha bakabona ko bashobora kuronka au moins 50 millions canke 180 millions, na Real Madrid kavuga ko iri play gutanga ayo mafaranga. Ivyo nivyo bintu biko biravugwa mu mugwi wa Real Madrid. Harabaje no kuvugwa dossier ya Harry Kane, bivuga ko yo agomba kugugwa je mu mugwi wa Real Madrid, ariko inyuma yaho dossier ya Kylian Mbappe igiriyemwo Real Madrid yaciye yihoza dossier ya Harry Kane ikija muri dossier ya Kylian Mbappe. Mu mwanya turabashikiriza andi makuru avuga mu yindi migwi itandukanye. Aho reka tugene turaca mu migwi itandukanye, turabe makuru agenda aravugwa mu igura n'igurisha ry'abakinyi ryuguruwe rikazokugagwa mu kwezi k'umunani. Turahera mu mugwi Man City, aho umukinyi wabo yitwa Kyle Walker biko biravugwa ko yo bagiye yo bari kararondegwa n'umugwi wa Bayern Munich. Ni Kyle Walker mwabonye ko atarose umwanya munini mu isezo irangiye, keshi ni yakina wasanga inyuma bako barakinisha abandi bakinyi batatu ba Diaz, ugasanga harimo
Ruben Diaz ugasanga n'abandi batandukanye ariko hari uyu Kai Walker ntiyaronka umugwi akina ntiyaronka umwanya wo gukina rero bikavugwa ko umugwi Bayern Munich wo uramurondera umusinyisha iyindi nkuru ishitse mu mwanya ni nkuru imenyesha ko ishyirahamwe ryahora rifasha umugwi wa Valence ryitwa Kazu yabashe guhagarika amasezerano bari bafitaniye n'umugwi wa Valence bivanye ko umugwi wa Valence muribuka ka yabaye aho umukinyi Vinicius ugiye bariko barahura n'umugwi wa Valence ko abafana b'umugwi wa Valence bariko baramutuka bamucyoza kubijyanye n'urukoba rero ishyirahamwe rifashe umugongo umugwi wa Valence gitwa Kazu rikaba ryahagaritse amasezerano ryari rifitaniye n'uwo mukinyi Vinicius Junior. Iyindi nkuru kiravugwa ni ya Kai Havertz umukinyi wa Chelsea bivugwa ko yo bagiye agoraronderwa n'umugwi wa Arsenal umugwi wa Arsenal ko ararondera umukinyi Kai Havertz bikavuga ko rero agiye kuva mu mugwi wa Chelsea mwibuke ko Kai Havertz yabashe no kuronderwa n'umugwi wa Real Madrid aho Real Madrid yamurondeye mu nyuma ikabiheba kubera dossier ya Kylian Mbappe rero inkuru kiravugwa mu mwanya nuko Kai Havertz yo bagiye ariko araronderwa n'umugwi wa Arsenal Luka Modric umukinyi wa Real Madrid akina hagati mu kibuga ari offre yavuye muri Arabie Saoudite y'imyaka 3 bamuhaye imyaka 3 kugira akinire umugwi wa Real Madrid bakamwemerera umushahara wa miliyoni 150 ku mwaka ariko umusaza akina mu wa Real Madrid yambara nimero 10 akaba yavyanse yavuze ati je ndacaguma mu mugwi wa Real Madrid singenda kubera amafaranga ari abari ko bararonderwa babwo amafaranga menshi base kugenda haro na Romelu Lukaku yarondewe n'umugwi wa Al Ittihad wamuhaye miliyoni 50 ku mwaka ariko akaba yanse kuva mu mugwi wa Chelsea kubera ko avuga ati nje nicafise imyaka yo gukina sinogenda ari mu Barabu kubera abakinyi bose bako baragenda ari mu Barabu baragenda vyavure bakagenda ariko bakaba amafaranga menshi ariko nibaba bakiboneka kandi muri sporo ugiye ari mu Barabu ni abantu bakiya baraba ijya championnat y'Abarabu rero hari hagenda abantu babasaza rero abakinyi bako bararondera babajene bako baranka kujaye ino munsi ni anniversaire y'umukocha wa Liverpool Jurgen Klopp yanashanda bashikirize ibintu amaze gutwara mu myaka yiwe yo bafise no munsi yagize anniversaire y'imyaka 56 Jurgen Klopp umumenyereza w'umugwi wa Liverpool akaba yaje mu mugwi kuva mu 2015 gushika nuno munsi ukumva ko aharambiye amaze y'imyaka 7-8 ariko aramenyereza uwo mugwi wa Liverpool mu ico gihe cyose amaze kumenyereza Jurgen Klopp no munsi yagize anniversaire y'imyaka 56 akaba amaze gutwara Premier League imwe atwara Ligue des Champions imwe atwara Coupe de la Ligue yo mu Bwongereza imwe atwara Coupe de Ligue yo mu Bwongereza imwe atwara na Community Shield imwe atwara na Super Coupe ya UEFA Champions League imwe atwara na Coupe du Monde de Club imwe atwara Bundesliga zibiri ariko umwe n'umugwi wa Dortmund mu bibuga wari mu mugwi yavuyemwo aza mu mugwi wa Liverpool atwara na Coupe d'Allemagne imwe na Super Coupe zibiri zo mu Budagi iyo niyo CV y'umumenyereza Jurgen Klopp ku myaka yiwe 56 yakwije uno munsi iyindi nkuru ni ya Tiemwe Bakayoko bivuga ko avuye mu mugwi wa Chelsea Tiemwe Bakayoko atabashe kugira amahirwe yo gukina mu mugwi wa Chelsea bagiye baramutiza mu Butaliyano bamutizano hatandukanye rero akaba yavuye mu mugwi wa Chelsea umugwi wa Chelsea urimo makuru menshi muzi ko n'umuboss wao Deona ariwe Deona w'umugwi wa Chelsea Todd Boy muzi ibyo yagize muri ete iheze yaguze abakinyi benshi agura abakinyi benshi aruguza mu mugwi me birangiye ahomvye byarangiye ahomvye yirukanye Thomas Tuchel mu nyuma azana umumenyereza Graham Potter mu nyuma azana uwundi mumenyereza me biguma byanka aguma abirukana mu nyuma acasinyisha Mauricio Pochettino akaba ari wo mumenyereza wa Chelsea azomenyereza umugwi wa Chelsea mu sezo y'umwaka wa 2023 ushira mu 2024
ni Mauricio Pochettino rero agishika mu mugwi wa Chelsea ari abakinyi bamwe bamwe yagiye adashima avuga abasaba abakinyi bo gukina mu mugwi wa Chelsea agashaka ko yobasora akigirira amarokri yiwe kubera amarokri aheze ni The Boss Deona niwe yagira ari we Todd Boyle yashatse kwigira amarokri yiwe atabaje umumenyereza niyo mpamvu basanga abamenyereza benshi biko birabagora kwintegra mu mugwi wa Chelsea rero bikavugwa ko Mauricio Pochettino kuva azire mu mugwi wa Chelsea hari abakinya ashaka gusezera hari n'abandi ashaka kuzana hariho Mason Mount biko biravugwa ko yo bagiye kuva mu mugwi wa Chelsea akaba ariko araronderwa n'umugwi wa Manchester United ariko Mason Mount rero bigoreye nuko umugwi wa Chelsea kura muzimbako ko aravuga ko utarose miliyoni 80 utomurekura umugwi wa Manchester United nawo kavuga ayo mafaranga ari menshi mworabo kuno muyagabanya kugira tuvugane umukinyi aze mu mugwi wa Manchester United nawo umukinyi yamaze kubwira umugwi wa Chelsea ko yifuza kuja mu mugwi wa Manchester United rero bako bararabukuna imigwi ibiri bakumvikana kugira Mason Mount ave mu mugwi wa Chelsea aje mu mugwi wa Manchester United yaba na Arsenal ikiramwe yumvira ukuntu ko yo mugura ayo niyo makuru two turaronka mu mwanya mwe ariho nindi nkuru ishise mu mwanya itumenyesha ko umukinyi Karim Adeyemi akina mu mugwi wa Borussia Dortmund yo bariko bararonderwa n'umugwi wa Real Madrid iyo nkuru ishitse ku rubuga mu mwanya ivuga ko umukinyi Karim Adeyemi yo bariko bararonderwa n'umugwi wa Real Madrid umugwi wa Dortmund akinamo wamusize ku isoko uvuga ko umuntu wese yo bafise imiliyoni 80 yifuza umukinyi Karim Adeyemi biyoza bakicara ku meza y'ibiganiro bakaraba ukuntu basinyisha uwo mukinyi indi nkuru ikiravugwa ni ya Clément Lenglet umukinyi muzi yakinira umugwi wa FC Barcelona mu nyuma FC Barcelona mutiza umugwi wa Tottenham bikaba biko biravugwa ko Clément Lenglet yo bagiye kuva mu mugwi wa Tottenham ariko umugwi wa Tottenham ukamutamushimye kubera umugwi wa Tottenham kimuto harimo option dasha yo kumugura me rero umugwi wa Tottenham ni wamushimye bivanye na niveau yiwe basanze ko akina ko bavuze ko batamushimye bamusubije umugwi wa Barcelona umugwi wa Barcelona rero ukaba bamushize ku soko ukavuga ko umuntu wese bafise miliyoni 10 cyangwa miliyoni 12 z'amayero ko yoza bakavugana bakaraba ukuntu umukinyi Clément Lenglet yosohoka umugwi wa Barcelona mu mugunyene wa FC Barcelona indi nkuru kiravugwa ko entre ya Ousmane Dembele hamwe na Rafinha ko mu bakinyi babiri umwe ategerezwa gusohoka kugira barabe ukuntu bagabanya masse salariale y'umugwi ko barabona ko umugwi wabo wa FC Barcelona oba uri muri cade sheke bivanye n'abakinyi bagiye urasinyisha abakinyi benshi barimo kwavuga ko entre ya Ousmane Dembele na Rafinha wowe ugiye gusora umukinyi umwe muri abo yindi nkuru ivugwa n'umugwi wa Manchester United bikavuga ko umunyegori wayo David De Gea yo bagiye kuronka challenge mu uyu mwaka yo bagiye kuronka challenge mu mwaka kubera ko umunyegori w'umugwi wa Manchester United amaze imyaka 12 asamira umugwi wa Manchester United akaba yashitse afite imyaka 20 ubu akaba afite imyaka 32 umunyegori w'umunya Espagne bikavuga ko mu mwaka baba bagiye kumuzanira ko undi munyegori akomeye kugira amugire challenge kubera ko umunyegori umwe biboneka ko yari umwe mu mugwi wa Manchester United bazi ko David De Gea nagira ubuntu bwo bukosa na yagira ikosi no munsi juzo sanga ari wenyene ari mu igori na undi mumenyereza na undi munyegori baba bafise kumusubiriza me rero bikavugwa ko umugwi wa Manchester United woba ugiye kuzana undi munyegori yogira challenge kuri David De Gea mu muginyene wa Manchester United biravugwa ko Mason Greenwood umukinyi wa Manchester United yoba yashizwe mu rutonde rw'abakinyi umugwi wa Manchester United uzokoresha mu sezo iza ivyo byose bikaba byabaye kuno munsi bivanye n'itangazo umugwi wa Manchester United washize ku rubuga rwayo umenyesha ko imigwi yose yari kirarondera Mason Greenwood kutamugurisha ugomba kuzomukoresha mu sezo y'umwaka uza umukinyi Mason Greenwood murazi byamushikiye ko isezo iheza atabonetse mu kibuga kubera bivanye
na agression bivuga ko yo bayakoreye kuba kugwa umukobwa bo bakundanye rero akaba yaciye yitwarirwa n'uwo mukobwa amacaragarikwa isezo yose irinzihera Mason Greenwood atagiye mu kibuga adakinye ayo niyo makuru twari dufise kuno munsi kuri ya TV yanyu mukunda TV kirabazana ibintu bishasha ITBC TV mukaba mwari kumwe nanje Rich Mirad size 611 tubabwira kugira share like na comment ushagusige comment aho munsi ufise ikibazo bibaza uzokwishurwa mu kiganiro gikurikira shukrani